Ijambo ry'Imana uyu munsi. Mugira mukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo ry'Imana uyu munsi ni ikiganiro kigufasha kubaho ubuzima buhimbara Imana, ukagitegurirwa n'ishamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakuramukije inshuti mugenzi, mukuze kino kiganiro ijambo ry'Imana uwo munsi. Kino kiganiro ugitegurirwa n'ishamwe Transworld Radio i Burundi. Uri kumwe na Ndakiza ndiko ndayigushikiriza. Mu kigo cyacu cy'uno munsi tubandanya tuganira ku ijambo amarushwa. Mu biganiro giheruka natanguye kuganira namwe ibijanye n'amarushwa, kandi nico cigwa tugiye kubandanya. Ubuheruka turabonye ko tugira amarushwa mu buryo bw'impwemu mu gihe isi iduhemukiye ikongera ikaduhama iduhora gushingira intahe Yesu Kristo no kwamamaza uwo ari we. Ab'isi ntibigera bayemera intahe yacu, kandi bama bariko baraduhama baduhora icifuzo cacu cyo gusangira n'abandi ivya Kristo. Umugisha Imana idusezeranira ntugatume ubonwa nabi, ariko wamubona ko ari umugisha w'ubwiza gusa. Imana iri kumwe nawe, kandi utwigoro twawe ugira turayihimbara cane. Ubuheruka twavuze ivy'amarushwa adushikako ari twe tuyikwegeye. Ayo kenshi ava ku bube gito, ubujuju, ukutiyumvira no kutamenya. Uraza amasanganya n'ibindi vyose bishika, kandi naravuze ingene ivyo dufungura bitera ingaruka umubiri wacu. Hari n'amasanganya aturuka ku kutiyubara kwacu, ukudakora imyimenyerezo yo kwinonora imitsi n'ibindi. Turikwegera amarushwa menshi, kandi Imana ibiri kumwe natwe iyo tuyisaba ngo idufashe kandi idukize. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kubandanya icigwa cacu mu buryo buramvuye. Ngiye kuvuga ku marushwa aboneka aha mw'ikete Pawulo yandikiye Abaroma igice ca 5. Mw'ikete yandikiwe Abaroma igice ca 5, imirongo 5 yo muri ico gice iraryoshe cane. Kuva ku murongo wa 3 havuga ngo, kandi si ivyo vyonyene, ariko kandi tunezererwa n'amarushwa yacu, kuko tuzi yuko amarushwa atera ukwihangana, kandi ukwihangana kugatera kudatsindwa no kugeragezwa, kudatsindwa no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba. Uko kwizigira ntigutetereza, kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na mpwemu yera twahawe. Urabona ko ari Imana idukiza kandi ikadufasha. Ukwihanganira amarushwa tubishobozwa na mpwemu yera w'Imana, ikaduha amahoro ava kuri yo. Singomba gusubiramwo ivyo navuze vyose kubijanye n'amarushwa. Reka dutandukire uwundi muco w'amarushwa ugoye gutahura, kuko atawuzi igituma aya marushwa adushikira. Iyo umuntu agwaye indwara canke akagira isanganya mu mutima wiwe, aca yibaza ubwo nyene ati, ibi bintu binshikiye ni inkebuzo y'Imana. Imana ndayigarariza, narayihevye, kandi narayiteye ibitugu. Rero Imana iranyibukije. Muri ico gihe rero ayo marushwa aba ari ay'Imana irungitse kwibutsa umuntu ko akwiye kwihana akayigarukako. Ivyo wiyumvira canke wibaza vyose umenye ko Imana ibizi. Hari ibintu bidushikira mu bugingo bwacu aho Imana ivuga iti, ego mbega uranyitayeho, itegereze neza ibi bihe, ndagomba ko ungarukako, ndagomba ko uhindukira ukanzako, ukihana ivyaha vyawe, kandi ukuzura nanje uciye mu mwana wanje Yesu Kristo. Namba hari biriko birashika mu buzima bwawe, soma imirongo 5 ya mbere yo mw'ikete ryandikiwe Abaroma, uzobona ko Imana iriko irakwibutsa, igomba kuguha amahoro n'ivyizigiro. Ingabire y'ivyizigiro ni ingabire itangwa n'Imana, kandi twese turayikeneye. Imana ishaka ko tuyironka. Kumbura iyo ushikiwe n'indwara, isanganya canke amarushwa kanaka, maze ntuheze ngo umenye igituma ayo marushwa agushikiye, waheza kwisuzumisha ijambo ry'Imana ukavuga uti, ndagororotse imbere y'Imana, ndizera kandi ndizigira umwana wayo Yesu Kristo. None ko ngerageza kubaho nk'uko Imana igomba, sintahura igituma ndi mu bihe nk'ibi.
kubera ko isi yuzuye ingorane nyinshi n'amarushwa menshi, nashaka kukubwira ko atakundi vyogenda kubera tuba mu isi yuzuye ivyaha, kandi mu buzima bwacu n'ubwo babanyi bacu turashikirwa n'ingaruka z'ivyaha. Ndibuka umuryango umwe w'abakristo wagerageje gutahura igituma umwana wabo atumva, nuko baraheza baribaza ko bwoba bwari ubugombe bw'Imana. Narahejeje ndabishura ko atari vyo, si ubugombe bw'Imana ko umwana atumva. Umuntu rero ntaca yicwa ngo nuko atari ubugombe bw'Imana. Haraciye imyaka myinshi umuryango umwe wo kuri paruwasi yacu wari ufise umusore akiri muto yiga kugira azobe umwigisha w'ishengero ryacu. Yiga kuri kaminuza y'Illinois kandi yaba mu nzu imeze nk'uburaro bw'abanyeshure. Atashe mw'ijoro umunsi umwe giturumbuka acabona umusuma ariko aramwiba mu cumba ciwe. Uwo musuma yari afise inkota, biragoye cane. Yinjiye mu cumba, wa musuma yaciye amucumita iyo nkota mu mugongo musi y'umutwe. Ubwo nyene aca aramwica. Ico kintu kirateye ubwoba cane kuko cateye ubwoba umuryango wose, kandi abo ntibovuga ngo ni ubugombe bw'Imana. Turazi ko Imana mu bugombe bwayo ishoboye gukora vyose. Uburyo bwiza bwo gusigura ivyo mu bwenge bwawe wewe nk'umuvyeyi nuko wovuga ko wabwiye umwana ko agenda gutunganya mu cumbi we, hanyuma mu kiringo kirenga isaha ugasanga icumba ciwe kidatunganije, ugasanga yagiye yirutse hanze gukina. Mu gusigura ivyabaye aho nta muntu uzoba ukomerekeje. Umuntu arashobora guhemukirwa uko yari yiteze ko ibintu bikorwa ntaba ariko bikorwa, ariko abikoze uko vyategezwa gukorwa ntawaba ababaje. Reka tuvuge nk'akarorero ko wavuze uti ngira nice umuntu canke ngira nkore iki canke kiriya, kandi Imana namba itagomba ko ndabikora iraza kumpagarika ubwo nyene kubera ngiye kubikora. Ugaheza ugakora ico wagamije gukora, hanyuma ugaheza ukavuga uti Imana niyo yabishatse kubera ntiyankubise ngo inyice canke ngo imbuze, yandetse ndabikora. Ivyo sivyo na gatoya. Nta bugombe bw'Imana burimwo, ahubwo wabaye intagondwa. Yesu yishuye Satani ati ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. Satani yarabwiye Yesu ngo yikorore, abamarayika baramusama. Imana ni irema vyose. Hari ibintu vyinshi mu buzima bwacu ndetse n'ivyaha dukora kuko tubishatse kandi bikadukura ku Mana, ariko ikareka bigashika mu buzima bwacu. Ntiwibaze ko icaha ari ikintu gifise impuhwe. Reka nkubwire ko icaha gifise impembo yaco, kiratanga ingero, kandi simvuga gusa urupfu, ariko n'ivyaha vyinshi bigira ingaruka nyinshi. Namba unywa akagode ka whisky kamwe mw'ijoro ukabikora amezi menshi akurikirana, hanyuma ugakizwa, ugaheza ukavuga uti ngira mpebe kuboregwa, aho uzobaye uwushikamye. Umuntu w'umushingantahe yihana kandi agahagarika kuboregwa, ariko ushobora kuzogwara igitigu kubera umubiri wawe wawuruhishije. Urashobora kugira ishavu, muri iryo shavu ugakubita umuntu, hanyuma ugaheza ukihana ubwo nyene ukavuga uti nakosheje, Imana imbabarire. Imana ni inyembabazi, irabona mu mutima wawe, kandi iyo wihanye vy'ukuri ubuhariwe. Ariko aho wakubise uwo muntu hazoguma havyimvye, kandi iharamu canke umumyore uzoguma uri harya wamukubise. Ivyaha bigira ingaruka nyinshi. Nibaza ko ushobora kwiyumvira ingaruka z'ivyaha bimwe bimwe. Ntiwibaze ko icaha ari umukino uryoshe. Ni ikintu gikomeye, kandi Imana ishaka ko tuyikurikira mu kuyubaha no mu kuyizera, kugira turushirize gusa na Kristo mu bugingo bwacu. Kuba gusa tuba mw'isi y'ivyaha, natwe ubwacu tukaba turi abanyavyaha, dukora ivyaha, ivyo nivyo bizana amarushwa mu bugingo bwacu. Mw'ikete ryandikiwe Abaroma igice ca 5 turabona havugwa ivy'amarushwa. Havuga ngo iyo tuje ku Mana tukayisaba imbabazi n'imihezagiro yayo, ntidukwiye kubona ko ari Imana yaduteje ico caha canke ayo marushwa. Imana siyo yatumye ivyo biba, canke siyo yatumye uwo munyeshure muto yicwa n'ico gisuma n'ibindi.
Imana siyo yishe, ni mu bugombe bwayo yaretse urwo rupfu rugashika. Imana irareka ibintu bikaba kubera tukiraha mu isi, kandi irareka ingaruka z'ibyo dukora zigashika. Ariko ubugombe bwayo bweranda ntibwigera buhungabana, kandi ico nico nashaka ko mushira ku mutima muri kino cigwa. Ubugombe bw'Imana bweranda niko gakiza kacu, kandi zoduha kurama no mu marushwa, naho yoba ayo twikwegeye twebwe ubwacu kubera ukugarariza kwacu. Izoturamira hagati muri ayo marushwa, kandi izoyadukiza yongere iduhe inkomezi zo kuyihanganira. Ubugombe bwayo bwera ntibuzokwigera buhungabana. Imana igomba ko dukizwa kugira ituyobore ku munsi itwerekeza mu ijuru. Nitwaguma twizeye Kristo kandi tukamwizigira, nitwashira ubugingo bwacu mu biganza by'Imana, umunsi tuzorangiriza ubugingo bwacu aha ku isi, izoduhezagira kandi duhe ingabire y'ubugingo budashira. Nk'uko ikete yandikiwe abari mu gice cya 5 ribivuga, ni imwe mu ngabire atari ingabire y'umwidegemvyo gusa, canke ingabire yo gutera intege mu marushwa, canke yo kugira ivyizigiro gusa, ariko ni ingabire y'ubugingo budashira. Iyo ngabire igenewe abana b'Imana bose, kandi ubwo nibwo butumwa nashaka ko mushira ku mutima. Kubijanye n'uwo musore muto yishwe mu gihe c'amaziko yiwe, narigishije kubijanye n'ubugombe bw'Imana ko uwo musuma yamwishe kubera amerewe nabi muri ino si. Vyarabaye. Ku ruhande rumwe, Imana yaremeye ko ivyo biba kubera ivyo ari kimwe mu bigize ubuzima, kandi Imana ntiyahungabanye. Ubugombe bwayo bwera bwararangutse. Imana yagomvye ko uwo musore aronka ubugingo budashira, kandi yaraburonse. Yesu Kristo yari umucunguzi wiwe. Ugumye mu mutima ko naho hari amarushwa muri ino si, mu gihe tukiri mu bugingo, Imana iriho kandi izoduha kurama n'ingoga, kandi izoturongora, izoduhezagira, kandi umunsi umwe ubugombe bwayo bweranda buzoranguka kuri twebwe. Izotujana mu nzu yaduteguriye mu ijuru, kandi tuzobana nayo ibihe bidashira. Dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko tuzigamira muri ino si yuzuye ivyaha. Turagushimiye kandi ko ivyo ducamwo vyaba bibi canke vyiza, atana kimwe utabubona. Vyose biva mu rukundo rwawe, ngo ivyo ugomba biranguke. Duhe kwihanganira ibidushikira no kunezerererwa ubugombe bwawe uko buba buri kose. Tubisavye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi kigarukiye ngaha. Ufite ikibazo cyunganira, telefone ni 71 204 197 canke 69 499 619. Urashobora kudusanga naho dukorera, nimero ya mbere ibarura ryitiriwe Gerard, inimero 27. Yesu rero abandanye ahugirira neza naho butaha. Uhejeje gukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ufise ico ubaza canke ico wunganira, twandikire kuri email twereburundi@gmail.com. Urashobora kandi kutwandikira kuri Facebook Burundi. Nimero ya Whatsapp na 257 69 499 619. Urashobora kutwandikira ikete ugasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57.